Eba, uno mustara akomeye cyane. Cameraman, banzurindire kwanza. Oya, banzurindire. Cameraman. Yuko mani uzakuza. None. Zimyija kamera. Banzurorere kwanza none. Ugiye kumwicaye amasaha. Oya, umviriza mani. Hello, my people, everybody, wherever you are. It's your boy, Lady Ox Winner, the solution, the revolution. Nandi meshi gose cyane. Ndabaramukije muhereye mwese. Uno musi kuri miriko mwamaze kumvuna n'ondi nyene. Behind the camera ni Liz B nkuko musanga mubimenyereye. Uno musi twagendeye uswazi kwetu. Mnaona hapa panaonekana bien sana. Ego kaze cyane ndabaruka kuri YouTube kugira subscribe ni Azwan TV. Mugire subscribe, share na like, mudondoshe comment kule inakuwa inahitajika sana. Tubaduke na comment yanyu kugira ngo tubone ko mudukikirana cyane. No musire nagendeye muri quartier wacu ni uswazi show. Karibu sana. Leo tuko tuna wanda tuko tunazunguka tuko tunaangalia gisi tunaishi kwetu uko tubayeho mu mihana yacu abastako abayeho mu mihana yabo ari amashobi usanga bahariya mu mihana. Kaze cyane cameraman unkurikire gose. Ano musingira ndavumbura hari abastako usanga bagoma binjiza abana mu ngo zawo binjiza abana mu mageto. Ewa naye fresh bro mumeze neza. Salama boss. Eba namusana ndabona umuntu ngaha. Boss. Nakubonye. Reka turamukanye bo. Fresh. Ndakubona. Umeze neza. Neza cyane. Uragura twinshi bro. Twinshi nawe urashaka? Uragura twinshi. None ugiye kunwicaye no masabu. Subiri kwanza tuongeye bro. Jana ko ndarengana umviriza. Jana ko ndarengana mugani twavuganye yuko. Nasa kubanya mu botike. None mvuye mu botike. Nasa kurengana kuramukije. None byasigura yuko uza kunda mutuzanye na kamera. Oya mbo jana ni mu kazi kiwanje. Nari mu kazi kiwanje kubisanzwe. Oya jana mu kazi kiwanje ndiko ndazunguruka ndaba uko tubayeho mu mihana uko tubayeho abastar uko muba mubayeho. Mugabo nciye mura nawe uguze umukate saa 6. None ugiye kunwicaye saa 6. Umviriza saa 6 ntiziragera man. Hageze. Sasa ntiziragera. Oya umukate y'amasaha bro. Kandi oya banzura mutse bakunzi bacu kwanza. Banzuzimye kamera, zimijya kamera. Ikasi tugende muhira tuvuganire muhira. Ikasi batu tuvuganire muhira. Birashoka ko bugize isoni ry'abantu ngare ka tugende tuvuganire muhira basi. Nta mustar agira isoni. Uravyumva? Nta mustar agira isoni. Oya umukate bro. Umukate man. Kandi umenye ko umuntu atajya amasaha. Ntujya amasaha ariko umukate saa 5. Chani wo wirirwa umukate. Umviriza. Oya ikibazo cameraman. Ikibazo c'abastare ntumwemera ubuzima muba murimo. Umviriza ikibazo na masaha canke ikibazo ni. Oya ubuzima muba murimo ngo mutemera. Umukate. Ubuzima turimwe turabwemera kubera yuko uri muri abandi uvuga ko batagira muri bisi kwera abastare. Je bisi ndayurira ama. Cameraman imvura iraguye reka tugende muhiri wiwe. Natubwira neza cyane. Ingo. Ariko bro reka tugende tuyaga bukebuke. Stoppinga cameraman, stoppinga gatoye, stoppinga ngaba. Uba ngaha. Ingo twinjire mu nzi ngo. Ingo cameraman. Ingo tuje mu rupango. Oya bro, reka basi twinjire dushike mu rugo. Cameraman wamwita J Rapper. Ati kwa J Rapper. Muhira ni hariya? Ni hajya. Cameraman ingo dushike mu rugo aje kwicaye kwanza. Ari usanga afise idemu mu nzu abastare ariko ntabizera neza. Bamwita J Rapper, turi mu kwa J Rapper. Baby. Oya nta mubeba ariyo man. Navyo mubeba ariyo. Oya abastare hakuntu habemera neza cyane. Baby. Cameraman ingo. Aha ni kumuririmbye mu rugo ko muririmbye J Rapper. Bro, unaishi kigeto? Sasa ndio maisha ya mjini. Pole sana bro, lakini ico namukundiye ntabwo yihakanya haba. Uko hameze kose arahemanga. Abantu bastare twadukeneye. Ya, reka twicare. Karibu. Ebona ya twamaze gushika mu ngobere kwa J Rapper umustari wacu duhuye ko yavuye kugura umukate ariko noneho tuje tumukurikira ubundi nari mu kazi kanje niko ndazunguruka muri quartier uswazi kwetu gisi tunavyo ishi kugira ngo tumenye ko tubayeho ariko nyene urabizi ko hari abantu bwa binjiza abana mu mazu na cyane abantu b'abastare aje duhura na J Rapper ngaha atwakire mu rugo gwiwe J Rapper asante sana. Murakoze cyane gushima. Ego urakoze cyane kurakira mu rugo gwawe
ego nibaza ko numwe wa star bemanga uko babayeho atasoni agira yuko abayeho aba ari fier cyangwa ari prouding nabayeho niki cambere gituma wumva ko gukora abastari batemera uko babayeho nibaza usanga ubizi usanga bagomba kwicara kuri high level ariko asanga aracari hasi ese biva kugira umustari yifate kujya kubgaho ubona ko biva kujya bo hajya biravana na kutiyemera ko umuntu umaze kuba wiyemera wemera icuri nimba ukenye emera kukenye nimba ukize emera kukize ariko atinyira izina giye bavuga ati je ndumuririmbyi babonye mvuye gura umukate mwotike babonye nguza gasambusa bava bibi bisarika n'izina mfise wewe kubgaho kivuga none mani urabona nka je nk'ubuje mvuye kubotike kugura umukate ya amasaha ariko amasaha naya nyene kuko je sinjya amasaha je ngi ivyo kurya ngifungurwa rero nimba numva muri je umutima wanje ushaka umukate simvuga ngo nuko ndi umusuperstar ngo nce ntinya kugenda kugura umukate canke igitumbura canke iki no ndagenda nkagura ca kindi umutima wanje ushaka hama umutima wanje nkawunezereza none uwocu kumba turaja kure uhanura iki nk'abantu b'abastar ubona ko bagomba kwifata nyifato yo kuba umenga baratinyira ubuzima bwabo izina ryabo plutôt sinorigira muri bus ndi umustare mpaka mfate taxi sinorigira muri bajaji bo mfata kamoto je kintu wo kivuga ko iki nk'abastar bagenza aho babagirije nk'umustar yo bagira ivyo novuga ko atakoresheje mu mutwe nta bwenge ngira ngo baba yasize kubera yuko ugiye kuraba nta utazi yuko bisi ngahi Bujumbura arizo zikora kandi zitunze abantu benshi mbo rero uno musi hari ikintu wibagiye umustari ntiyamana amafaranga every day oya arasohoka akagenda ko yarondera rero ugiye kuyarondera mu gihe utaragera kuri ya level yo kugura ya modoka yiwawe canke ya bajaji yiwawe ururira bisi imana ururira bisi uraca bugufi kuko muze man umuntu kirazira kwishira hejuru kwanza mu gihe Imana itaragushira hejuru yaba ari kwishira hejuru na jewe nari kurondera uwo ntumanga wo kwibarabara ati genda unzanira umukate hajya ntibambone ariko nzi neza yuko rijya zina nari hawe n'abantu none bajya abantu bari kumpa izina batabona ko ndiho mbega kuba ndiho bari kumbona shonje ntibari kumbona shonje deja bamaze kumva ibikorwa by'iwanje hakora mu ndarasi sinari kugenda gukora bijya bikorwa hama ngo bace bamenya bijya bikorwa nakoze nanje batere bamenya ari uko shonje nabanje kujya ndahaga hanyuma mbona gutravaya rero bya bikorwa maze kubikora bica birivugira navyo nakaye kazi kadakwiye ku mustar akazi kadakwiye ku mustar ubona kagayitse bwati aka kazi ni kabere umustar mani nta kazi na kamwe kagayitse kabaho akazi ka mbere kagayitse ni kajya kazi ukora ntikaguhembe nikaguha amafaranga ugasanga yani uriko uragakora uko nyene tu nta kintu na kimwe uriko urakora wowe umuhedema jewe mani tureke nivyo mbwira uti ijya kanevo yasivye tori power genda uyisibure inoti ngiyi mani je niruka ni noti umustar yego Jenny twa J-Rapper nagomba ari bibwiriye J-Rapper uno umustar wenyene nibaza ko ari proud y'ubuzima bwiwiwe avuze ngo we akazi kose yumva yo gakora mani akazi akariko kose ikibazo bastare rero abana avuga ati umwana mbonye ndiko ndakora mwikane va mbonye naca karitse bihava bimera nabi kananyuba burya nta mwana ari ngaho ndani wahabonye ndibaza wahabonye aba neza sinizera abantu b'abastare cyane ashaka kwa yinjije umwana avuga ati ntukorore deje waruguze imikati ibiri ese uri wenyene bya vrai iyi nikire yiwanje man cyari undi muntu munsi iyi nikire yiwanje kuraba neza mbo wera ukuravuga ku kibazo cy'abana abastare kenshi nagomba ndakubwire yuko nujya mwana asanze mu mufuko hatobotse mani ntiyinjira akunda kanoti bakunda aho bihiye bakunda kanoti ni hatari sana ego reka ko muri tuje twinjire cyane mu kazi kawe mbo ubundi je nako ndarengana aratwugamitse akavura kace kaduhurira kadusanga mu nzira na cameraman wacu ngaha none cyo duhura na J-Rapper bice bavyiza cyane nkuko bisanzwe akazi kacu reka twinjire mu kazi kawe ese uwo umuziki ku bwawe niki mbo umuziki ku bwanje nakazi nakazi ufata nk'akazi yego niki kintu umuziki umaze kwinjiza mu kazi mu buzima mu buzima icambere jewe umuziki warampaye
umuziki warampaye ikintu umaze kuguha uvuga ati ikintu ndi proud yacu ndishima cyane kubona ikintu nagihawe n'umuziki mani ikintu ca mbere novuga ntawe n'umuziki izina J Rapa ntibari barizi iryo zina J Rapa izina ryakuza niki kuko kwitwa izina birasanzwe izina ryo ryagufashije iki mu buzima izina ryarampaye kuko narakoze ibikorwa maze gukora ibikorwa ndakora indirimbo vraiment yarabaye ya mbere yarabaye ya mbere kwijwi ry'umukenyezi Gitega urumva aho sishimye kuvuga ngo bampaye ibi nibi ariko wumve yuko nararose nararose merci n'udukoseri hirya no hino ku ruhande barantumira oya ayo ku muntu nka jewe muri konseri vraiment oya yego ni make nk'igiciro cawe umuntu ugira kurondera kivugira ngaha mugabo ayo mafaranga ni make sana ni make gose yego ni make yego nibaza nikaye kajambo wovuga ku bikorwa vyawe ubwira abafanzi bawe abakunzi b'umuziki w'indundi abakunzi ba Azwan TV mbo je nk'akajambo no babwira J Rapa ngaha mu mbona ndafadikanije ubuzi usanzwe ko ari iki mu buzima bwa misi yose mu buzima bwa misi yose ndibaza usomye ngaho cubibona cameraman urakamera kano kantu neza mugisha basoma gute buriye ego soma ndazi warize ndabizi warize ego hani ni usanga gukora ni company yawe ni urabibona hindukira barabe neza manicure pedicure okay mugisha ego cyane gose ego rero no kuvuga aka kazi ndiko ndagakora jewe ndumva neza cyane ko ndakishimiye ariko hari abasitari bamwe aciye bugufi ari humble cyane naza ko no mwita humble boy ari humble gose ari embre cyane aratwakira noneho tuyaze byinshi cyane naza ko ari umwe mu basitari bari proud y'ubuzima bwabo wumva ko asangwa bafadikanya ubuzima bw'umuziki no kubasiga inzara byose nakazi nta kazi umusitari yimiriwe gukora dukebura n'abandi basitari kumbure babona umenga bararonsa amazina ntibokora ubuzi bumwe ubuzima n'ubuzima umuziki n'umuziki nivyo ariko tube proud y'ico turi niyo message nibaza ko J Rapa yoba yatanze ku bandi bagenzi b'aba star ego nibaza ko ndagushimira cyane J Rapa mwakoze cyane kutwakira nubwo kumbure twakujaniranije twakunyabiranije ariko wakoze gose ego mbo navyo nivyo vyiza cyane nuko usanga uri humble iciye bugufi nciye bugufi hajya kamera ari kubanza kwanza kazima gato ariko twari mu kazi kacu cameraman reka dukomeze wakoze cyane wakoze gose ego wakoze gose turamukirize n'abandi kumbure mushobora kubana hano cameraman reka dukomeze akazi kacu nkuko bisanzwe bro asante sana